50 ku kwezi wahabaye amezi 4 wahabaye amezi bane tutogeje mu majango atoke fresh sha usikise beti ngo Raba ngo nabwo aratokesha ama image kandi ari umuntu uze wa mbere nzi abishoboye reka kwanza reka ngare kwa na papa wawe ndabaza ikibazo cy'ubujojo wari amafaranga 150 ku kwezi hajya boro wahabaye amezi 4 bisigura muri abo amezi 4 rero wakoresheje amafaranga 600 kandi ufisi wawe ubwo n'ubwenge nyabaki wakoresheje ubugaba bw'umugabo ngo nibwo buryo bwiwe mani nubwo biri uko onye bishobora kuba tumaze gukoresha mu byo twakoresheje byose urazi iyo tuyabika tukayagura stock y'ivyo twojya nubu tuba tukibijya ariko ivyo biba bitandukanye wanka kunya ngo yosonze oya ariko ivyo ntabwo biba biratandukanye cyane kubera ko koresha umwanya uri kuwana kwako uri kuwana kwako ni naco gituma kuri uyu mwanya wakaba warimutse kiriya gihe amafaranga 600 tarabikoresha tunge kula sebe Raba ariko iyo 600 nta nari mfise ariko warari ya buri kwezi nayo yari haburi ko zire guvunisa ucumenya gucumbagira uzi kupanga abonye nakandi yo urabona sa 50000 wombwira ati aya mafaranga utigizwa kwama uyatanga buri munsi so zizipata yani buri kwezi umuntu ambwira ati wewe umuntu uzokwamuha sa 50000 bisiyoni ntabone ico yomfasha byongora kuyaronka ariko kubera nari impanze hari wamfashe ngo ideni Noe ico kibazo cy'ubujuju ufise ni gute none wese nko gupanga uzora konsoma amafaranga 150 wokoresheje stock yo mu nzu wokoresheje ivyo umwana akeneye ukaza kuyariha yani ukabumupanga kandi ufisi wawe iwanje kwimuka iwanje bisiguro ndende cyane ubu nyene disobanurire kugira ngo nyene wone nabona afise ivyumviro cy'ubujuju nk'ico si wanje giturumbuka napanze kwimuka mu ndwi imwe gusa Briera yaramaze iminsi ingahe nk'itatu iwanje amagina mwirukanye urumva hama nyene cyasanga hari ibintu yoba yarase ubo rero Briera rero ukeka ko adashobora kugaruka mu buzima bwawe Briera oya cyangwa ndabona haboro hatandukanye na anya haratandukanye n'ahantu waba ubwa mbere ho uramusanze nawe wabora yaramaze kuhazindikanaho hariya aha nahazi ariko urakoze ikiganiro kandi rya sumukobwa ariko urakoze ikiganiro ho mane cewe nta aho siwe murozi wenyine ari kuri nosi y'Imana nzanirabe uye ivyo biratandukanye wakabonye afungura akagufuri aho kabenzi wakabonye akagufuri wabonye hajya none wari wamutumije Jende Muislamu we na kabenzi njya uyenduza na kabenzi ntaka gufuri wabonye haji winjiye indani rero wiyumvira kwimuka bisigura yuko Briera niwe yabaye impamvu koresha umwanya wavuze ati koresha umwanya wavuze ati ngo ubugaba bw'umugabo ngo nibwo buryo bwiwe noneho kwita umugabo gute mani wirukanwe n'umugore atari uwi wawe umuhunga suko umuhunga naciye ndabiprofitamwe kuko ivyijya vyarabaye ariko vyari biri mu gamene ko ndiyumvira wa inzo kwimuka gute naciye ndonkarera ikintu kibi bimenye ko vyari mu mugambi ko vyaje gushika ni mutahore ivyo ndabashikirije rero ivyo nivyo jewe nshikirije nkakoresha umwanya yego nuko bimeze jewe vyari biri mu migane ko ndavyumvira ingene no kwimuka ariko nkabura inzira naciye ndonka inzira rero ndavuga ati apata motive candi cyo mukero urumva ariko narikingiye man nari guhura n'ibibazo byinshi abasenzi barambwiye nubwo by'abasenzi benshi batavyizera barambwiye ati burya attention bagusengere oya attention ujya mukobwa ari binashobora kuba yarashize quelque chose none abo masengesho mbega ho satani aruta imbaraga Imana satani ne satani ntatinyitse burya asaratinyitse no ararusha Imana satani yego satani ntambagarara none abo bantu babanya masengesho bakorera Imana ni gute bagwanuye kuva hajya ahantu aho kugenda kugira ngo bakure abo madaimoni ngaho aboro kuko bakorera Imana kandi nibo kangwa na nimba ari yitwa rujya mu stome wari we wese ujya Briera akoreshwa n'amadaimoni bo bakoreshwa n'Imana irigastoni n'abasenzi burya chawe utajikogota mu moto nanguko mu mbaje ega ni Imana yakubwiye ati ibintu bikoze nabi ubishize mu mutwe koresha n'ubwenge wewe ubona ahantu hariko harakumuriro ujita ijambo ry'Imana riravuga umva rero we uce witamwe ngo Imana iramfasha ngo reka ngiye mbata yatakwinyara ijambo ry'Imana niri bivuga neza ati muzoca mu muriro ni muzosha
ndawatse ucimo wizera iryo jambo ry'Imana turabe ndawatse meni ko asaba kuri oya reka nza meni ko mu Islam je ni mu Islam nshire ku rutoki ndabe kureka mugongo basi wewe tingo ingo sawa ingo we ingo ngaha ingo sawa je sindi pede Miesi ko pede sebe sasa sina kagisuswe sasa lakini jibazulike kwanza ndeka kwa mama paso waranda akaje baba kwana sirikisha unataka tunaenda tugeukie kwanza tugeukie sawa sasa sina kagisusu na gasufi sepeti ubona rinde omupeti ubona rinda afise gisusu je na stone uyu kibazo ko Pax ari waremereye je ndashaka Pax aze ama stone ubona zero yeni achunga sawa ntaribi sasa tusingepima shimi sasa ubu yani jite ukumbora umuntu rero abasanzwe akomeye gwera ku maguru kuduga akisha ubane Pax umupandishe umuteba ku rutugu amana je unterure uruterura twese cyarimo esazo none rufisi basi kanko pede niba bagikubitira gira kitipe papa ku brado fe trabe yuko nta sha sawa sha ibakize hivi sha nipatia hapa mimi ndo host sha kwa urasuzugura na man for ready twagi achiria paro ukuranyi baba nawe achiria sawa ona kuna geuzia ndio unakuja huko kuja kufuata unakuja paka mkono hivi unakuja mkono hapana unakuja mkono hivi kufuatana hanye moja ona distance kwanza tuitia hapana sawa kati kisha pale kwenye nani gatumba twage ego achia mkono hapo na wewe toa huko mkono mbona kuna nyanyo sawa sawa usiweza fanya hivi lakini na usibifanya sawa ushaona tena mbona uko fanya mkono hivi yo bula akunza KORESHUMWANYA media ganize gomeze neza umere uzito present umeze neza sana nyene ndakeka na Raba inyuma ya kamera nyene ameze fresh sana nyene abone KORESHUMWANYA yimukiye niyo yimukiye ngavuye mu boro byo gupanga iki nibiki nakarebwa ari n'ubwana bwiwe ko n'ubwa mbere nyene ntabwo akaba yarabaye ayo mezi ane ari amafaranga 150,000 ku kwezi ubwo bisigura mu mezi ane bamuriye amafaranga 600 asanzwe afisi wiwe kandi yokoze ibintu bizima sana ahubwo nyende n'ikijuju ukundi ko ndabibabaza mutari nakoresha umwanya kore tuvugane basi imana acha nao misumari mzee sawa uraza kubandanya mu nyuma umusobanure kino kibazo cy'ubujuju mfise hano kugira ngo nyene ndabe ko cincika basi mbosha sema tutakula hata mzee shaka tugusanga indani basi nzaki ewana magini muzane tugenda kesiri murete tukule KORESHUMWANYA tukare basi kwatongeye sasa twaje kujya tubakwa tuga byo kujya nabihevye umeshakata kama tutakula twabihevye je mfise kibazo cy'ubujuju yani hajya boro waba warihe amafaranga 150 ku kwezi wahabaye amezi ane wahabaye amezi bane tutokeje mu majango atoke freshisha usikisebeti ngo Raba ngo nagora tokesha ma image kandi ari umuntu uze wa mbere enzi abishoboye Reka kwanza ngare kwa na papa wawe ndabaza kibazo cy'ubujojo wari amafaranga 150 ku kwezi hajya boro habaye amezi ane bisigura muri abo mezi ane rero wakoresheje amafaranga 600 kandi ufisi wawe ubwo n'ubwenge nyabaki wakoresheje ubugaba bw'umugabo ngo nibwo buryo bwiwe man nubwo biri uko onye bishobora kuba tumaze gukoresha mu byo twakoresheje byose urazi iyo tuyabika tukayagura stock y'ivyo twojya
nubu tuba tukibijya ariko ivyo biba bitandukanye wanka kunya ngo yosonza oya ariko ivyo ntabwo biba biratandukanye cyane kubera ko koresha umwanya uri kuwana kwako uri kuwana kwako ni naco gituma kuri uyu mwanya wakaba warimutse kiriya gihe amafaranga 600 tarabikoresha tunge kula sebe Raba ariko iyo 600 nta nari mfise ariko warari buri kwezi nayo yari haburi ko zire kuvunisa ucumenya gucumbagira uzi kupanza aho nyina kandi yo kuvunisa urabona sa 50000 wombwira ati aya mafaranga utigizwa kwama uyatanga buri munsi sizi zipata yani buri kwezi umuntu ambwira ati wewe umuntu uzokwamuha sa 50000 bisiyoni nabo nico yomfasha byongora kuyaronka ariko kubera nari impanze hari wamfashe ngo ideni Noe, ico kibazo cy'ubujuju ufise. Ni gute none wese nko gupanga uzora konsoma amafaranga 150 wokoresheje stock yo mu nzu, wokoresheje ivyo umwana akeneye ukaza kuyariha yani ukabumupanga kandi ufisi wawe. Kwimuka iwanje. Ebisiguro ndende cyane. Ubu nyene disobanurire kugira ngo nyene wone nabo barafise ivyumviro cy'ubujuju nk'ico. Si wanje giturumbuka. Napanze kwimuka mu ndwi imwe gusa. Briera yaramaze iminsi ingahe nk'itatu iwanje amagina mwirukanye urumva hama nyene cyasanga hari ibintu yoba yarase ubo rero Briera rero ukeka ko adashobora kugaruka mu buzima bwawe Briera oya cyangwa ndabona haboro hatandukanye na anya haratandukanye n'ahantu waba ubwa mbere ho uramusaza nawe wabora yaramaze kuhazindikanaho hariya aha nahazi ariko urakoze ikiganiro kandi rya sumukobwa ariko urakoze ikiganiro ho mane cewe nta aho siwe murozi wenyine ari kuri nosi y'Imana nzanirabe uye ivyo biratandukanye wakabonye agafunguro akagufuri aho kabenzi wakabonye akagufuri wabonye hajya none wari wamutumye Jendo Muislamu we nta kabenzi njya wihenduza n'akabenzi nta kagufuri wabonye hajya winjiye indani kaka gufuri mbe nagashize he gashi ukora bitubaza twebwe biraturaba ivyimukane kwimukane haburi bitakara pe nagafuri kazima yakwima isumari yose n'imigozi yose Stone rero Briera ntashobora kupfa yaragarutse mu buzima bwanje kuko ujya se umukobwa mu bisanzwe n'umugabo cyase umukobwa nta bwengagira vraiment kubera yaba bufise ntiyari kujya kurisha umwanya nagubukeka yuko ivyo biba biva mu ngaruka usanga umuntu kuko akuboro tuba twaraciye muri kahise kandi koresha umwanya noba ndakuziye katari gatoya cyane sivye no usanga gitene biye boro vya Briera vyigeze kuza kiriya gihe bishobora kuba ari n'ingaruka zo kwishura ibiboro ushobora kuba warakoze muri kahise nimba ari ivyo sawa ariko twarahindutse twarakuze tete twari mu kutamenya ariko twarakuze ariko ingaruka nzozo ndaziteze ni nyinshi kuko ivyo nakoze ni byinshi ariko nizeye Imana yuko nayizompambere uwizeye Imana yuko wizeye Imana nizeye yuko Imana izo bimfasha mu ivyo bintu wewe wanse ko gusubira ari ahantu kuko wanse ko n'abantu bagenda kwasengera ubundi kandi wizeye Imana gute wavuze kwazo ujya mutima wavuze ngo hari indi motive rega yutuma hari nahasubira hari haboro ndetse kubesha urabona WhatsApp ifone nini ya WhatsApp connection yani niduga n'abahaba bose baramaze kwiyakira nasanze benshi atanama Android bafise bifite ubu telefone buto buto urumva nahindu n'umuhora biranga ikindi naco haragoye cyane ku mazi nta mazi ahari abantu bazi bayavomera kure cyane koresha umwanya n'umuntu usaga n'ibintu ndirinda ibintu bimwe je shaka gukora ikintu ngo nicuze mu nyuma ndagikora nkavuga ati ikintu je ndagikoze nabonye nagipimiza ingaruka zingahe cameraman yarigeze ankiza kuharaba fresh yarapimye ya connection arashira ku ikiganiro abona kiragiye ko aravuga taboro harafata connection ni bon kabisa yego ubwo rero connection yatuye yabaye ngombwa ko yukuvari ya boro umanuka urabona mani jewe ndi umwana w'umuntu sivyo ibintu byose ndabifise mu minwe nije mfise shwa yanje yose ariko koresha umwanya wimukira ari ya boro ndagucire mu ijambo yani kuvari ya boro wimuka sivyo koresha umwanya ndabizi ko connection kuko unataha wasezera karombya mani ndashikira ha boro ata connection bihari urumva ariko na n'umunsi mwe ari bwigere wiyumvira kwimuka
bisigura yuko Brire niwe yabaye impamvu koresha umwanya wavuze ati koresha umwanya wavuze ati ngo ubugaba bw'umugabo ngo nibwo buryo bwiwe noneho ukwita umugabo gute mani wirukanwe n'umugore atari uwiwawe umuhunga suko umuhunga naciye ndabiprofitamwe kuko ivyijya vyarabaye ariko vyari biri mu gamene ko ndiyumvira wa inzo kwimuka gute naciye ndonka rero ikintu kibi bimenye ko vyari mu mugambi ko vyaje gushika ni mutahore ivyo ndabashikirije rero ivyo nivyo jewe nshikirije nkakoresha umwanya yego nuko bimeze jewe vyari biri mu migane ko ndavyumvira ingene no kwimuka ariko nkabura inzira naciye ndonka inzira rero ndavuga ati apata motive ndico mukero urumva ariko narikingiye man nari guhura n'ibibazo byinshi abasenzi barambwiye nubwo by'abasenzi benshi batavyizera barambwiye ati burya attention bagusengere oya attention ujya mukobwa ari binashobora kuba yarashize quelque chose none abo masengesho mbega ho satani aruta imbaraga imana satani ne satani ntatinyitse burya aratinyitse ararusha imana satani yego satani ntambagararo abo bantu babanyamasengesho bakorera imana ni gute bagwanuye kuva hajya ahantu aho kugenda kugira ngo bakure abo madayimoni ngaho aboro kuko bakorera imana kandi nibo kangwa na nimba ari yitwa rujya mu stome wari we wese ujya Briera akoreshwa n'amadayimoni bo bakoreshwa n'imana irigastoni n'abasenzi burya chawe utajikogotya mu moto nanguko mu mbaje ega ni imana yakubwiye ati ibintu bikoze nabi ubishize mu mutwe koresha n'ubwenge wewe ubona ahantu hariko harakumuriro ujitupe ijambo ry'Imana riravuga umva rero we uce witamwe ngo Imana iramfasha ngo reka ngiye mbata yatakwinyara ijambo ry'Imana niri bivuga neza ati muzoca mu muriro ni muzosha ndawatse ucemo wizera iryo jambo ry'Imana turabe ndawatse meni ko asaba kuri oya reka nza meni ko mu Islam je ni mu Islam nshire ku rutoki ndabe kureka mani meni ko mu Islam siko mu Kristo mu mwana yani kakugorana uko mu Islam wa nubyaga kubera we so urabikatara kwa Joanine hauna kanzu hau kwa guna sali umva bakozi akoresha umwanya media sivyo ibinya biraguye cyane gutahura kubera iki ko mu muryango wanje jewe nta muntu numwe w'umuislamu yigeze abaho ni jeje nyene umva no mucamake nyene bizomfatige bira ngo abantu babashe kunahura neza yuko je ndi umuislamu ariko ukuri nuko ariko mwebwe murabakizwa muzoca mu muriro ni muzosha yani ngo muzosha no mu mazi nazo batembana urumukino cindi vyose mi wa islamu ni yaenda kusali mu ba Kristo nabatijwe je mwanamuke ako uziko mama ngiyi yubakiye shaba magi je ujya kweli kama niko naomba dua ne magina mutia mudua zangu sio siri ju kubera ko mbone kuno ibitu rero ndora fonda tongoza ukufukamira abantu ibiki mama ngiyi ababibona ngace kweli mama ngiyi aha me yana kwasema Allah mutabare mama ngiyi umutabira kwa niko kukazi niko atafuta unga sha bandi kukazi aino gubwo yani dushinge gutafuta unga ntabwo ubucita yo kumunezero w'umugore wawe none se amahere cyambere wow Jakoresha umwanya jari umunsi nzowe bakoze ndamukoresha koresha umwanya biganiro kubera ko nyene imba numva yo kumengo aca amazi abagore nukuri kw'Imana mani wowe usanga umuntu ubuca amazi abagore umara kugira kimwe koresha umwanya mama ngiyi mutarahura nawe ndakuzi kandi umaze guhura nawe ndakuzi naco gituma cyane urarya jambo rivuga ati ngo yani umugabo wese aba amaze gushika kuca amaze kwigerako every day inyuma yiwe aba ari umugore kuko mu mageta araza mu buzima bwawe urapenda bisema ngo wari imbwa uri kwa imbwa ubera bisema ibe ariko but right now usiga bisa nkaho umengo usiga visa kajunja gato ya kwijambo kurumva none ni gute ukomeza shise yo no kuzufata nkaho umengo like utishira amafaranga nagafu imbere kandi mu gihe uzi neza ko gafugiye kurondera ni wabagomba kugacunga buryo urazi ko nibituko turakora magi bitamuryohera cyane yindi bamagi of course yarabivuze ati ngo ni vie privé ariko wowe ukasistizia kandi wanabivuze ati nye nta mpamvu yo kuvuga ikintu uri chef ngo warategeka we kandi uri n'umugabo ni ngombwa ugabe je nizi yuko umugabo nazishitse ko umugabo bisanzwe bisko bari bana ume banatunzwa n'abana muto ahubwo Mario bari ni jewe ntanga itegeko ni jewe ntanga droit ariko bidasike ko ndamwanka ndamukunda ariko nije ntanga itegeko
yani bisigura ati koresha umwanya wo kubura umugabo uramugaba janzi ko umugabo aba agomba kurinda ukarinda umugore wawe umuryango wawe umunezero wabo umugabo ni icumu kuba umugabo ari urucumu ucugenda usokota ugenda umusokota none manu ushaka ngire ku mategeko y'umugore none sikuvuye ngo umugabo n'ubucuka n'urucumu imbazi ko rucutongo yari inyuma yani umwana ushake urasogota urondera ivyo ushaka we urasogota urondera ivyo ushaka ugenda kandi aho nuce usogota hava amaraso wandara kubo uzorengera gusanga cyane kugenda musogota ku buryo amaraso aba atakiboneka none riga nta karinda muri ringira kore nta karimbi ndamwe ijya kunivumba waganenda kukwemea uravyibagiye ivyo onye Pax se mwari muri kumwe yarongeye none inyuma yawe yarongeye ariko yarabikoze umworesha ikiganiro ujya munsi ndiko ndagusaba akazi wacuvuga ati ngo nagenda rera abana kubera kuri umugabo rero wacumwicarika Mama nyene areke kuzara kuvumbura kandi ariko ukishima kuza uramukoresha wenda no mu mwanya naramubwiye ati mani nije ntegeka mani je nshaka kumubwira ati ibintu ntukabikora ibi none Mama tuvugane Mama cyo kumubwira ati ibintu ntukabikora tuvugane urumva ingo nukuri ndagusavye kweri ngo tuvugane kumbira nka Frima je takunifasha Mama twivuganire gatoya Frima takunifaka inde Frima yendo anaolewa sienjo Mario anabiwa kafanya hivi fakia cyangwa bikora bamuhagaze hejuru yari boro uravyishimiye kubona mu magari wawe ko arakubura ajyanye umwana ku mugongo mpora ndabikora ariko arakubuza ariko apana kwitegeko man umviriza uje n'umufasha wawe none si mpora ndamufasha oya kama mukitanda si tunasaidiana akasane ndaga yuna mene ndayuri tunasaidiana garika tufatanya muri Mama Gi ko tuvugane gatyano kuri Mama Gi ingo Mama Gi kubera ko Mama Gi ndagusavye n'ukuri nyene ndiseriye nyene izine sha Mama Gi twivugane umva koresha umwari yambwiye ati yuko atanigisusu mfise mu mwanya aza kuturabira je nakoresha kwandi mfise igisusu kinini nabimbwiriye mu barabara hari abantu ngo je nta gisusu gira nka umengo jewe none je ni pede sawa oya naribi none je ni pede mieri ko pede ndiko Mama Gi akuye ndatwangaririye Mama Gi ndakuye atwangaririye abantu ko tuvuga ndamuganirize gato Stone oyara sivyo Pax urabona Stone ntuze y'ipantaro yiwe musumari ingine sha koresha wacha Mama Gi bazuze kwa Mama Gi bazuze kwanza Mama Gi bazuze uyo deni uko asema nani kwanza we scroll Mama Gi ko tuvugane umengo ahagazuku Mama Gi zire kwanza ingo kwa anaribi nari bazuze kwa tuvugane oya bazuze kwa tuvugane ingo kwa tuvugane Mama Gi tuvugane Mama Gi kandakubye je ndakunda kungene wishura for real je ndakunda ukuntu wishura kweri kabisa nabizi ko kwa byumva ivyo bintu ukoresha umwanya ariko aravuga ari ntari ibi none kuzi ko umugore ubugomba kuba mufashanya n'umugabo c'est tunasaidia naga che ni dore dufasha mani namukufasha nyamanza dufashanye wowe uri kuravuga yuko ungaza umva dufashanye ndibuka areka video tuye gufata na sisi musumu turavuga ati nyene ngo yani vyerekeze umugabo kubera ko umugore aba ari umufasha ntabwo abaje gucika umukozi w'umugabo abaje gufasha nimba waramesura imuzu 10 akamesura 5 no akamesura izindi kuna tafuti hapa mbere nawo kunyuma kweyi vya vrai nta tandukaniro ri man urazi kintu kimwe rero kino kiganiro nashanda kibese yariye dukuremo inyigisho za mahana koresha umwagiye kubigira birebire koresha umwanya peti ingonga Mama Gi oya Mama Gi ndagusabye ugenda rya boro ufate rya kamera sivye ufate rya kamera umureke Pax ads ndagusavye man nakuomba man ndakuomba kuyare man ndagusavye nakuomba mzee basi uratanga umugongo utapana mugongo basi wewe tingo ingo sawa ingo we ingo ngaha ingo sawa je sindi pede Mexico pede sebe sasa sina kagisuswe sasa lakini jibazulike kwanza ndeka kwa mapaso waranda akaje baba kwana sirikisha unataka tunaenda tugeukie kwanza tugeukie sawa sasa sina kagisusi na gasufi sepeti ubona rinde omupeti ubona rinda afise gisusu je na Stone uyu kibazo uko Pax ari waremereye je ndashaka Pax adze ama
Stone uko na zero yani achunga sawa ntaribi sasa tusingepima shimi sasa ubu yani jite ukumbora umuntu rero abasanzwe akomeye gwera ku maguru kuduga akisha ubane paxe umupandishe umutie hapa ku rutugu amana jo unterure uruterura twese cyarimwe Esazo baranywa Johnny none rufisi basi kanko pede niba bagikubitira gira kitipe papa ku brado fe trabe yuko nta sha sawa sha ibakize hivi sha nipatie hapa mimi ndo host sha bosi urasuzugura na man for ready twagi achiria paro ukuranyi baba nawe achiria sawa Wana kuna geuzia. Ndio unakuchapa huko. Kuja kufuata. Unachapa mkono hivi. Wewe ndio unachapa mkono hapa. Unachapa mkono hivi. Kufuatana hanyeni moja. Ona distance kwanza wewe. Twitia. Hapana, chapa katikati. Unajua pale kwenye nani gatumba. Twage ego. Achia mkono hapo. Na wewe toa huko mkono. Mbona kunanyanyua? Sawa, sawa. Usiweza fanya hivi lakini. Na usivifanye. Sawa. Ushaona tena? Fanya. Mbona uko fanya mkono hivi? Sasa rero mane jewe mbana sana gisuzu vise ariko ivyo nabwo bisobanura yuko una we kama unanyanywa byuma mini nyanywa gama nani ma container ama container yoje na teru unasikia ndio maana wungali mtoto mdogo unakwaza pati ona ya mwanaume naona fadrila mwana inacheza nakubali Nabine babagangi banatefetesha gara. Nakuza akoresha umwana beti. Yego mumba wale kwa akoresha umwana agerageje kungira ikijuju cyane. Yashatse gukwepa ikibazo cya sérieux sana. Kuba yani afata umu yani kuko majyana vyemerewe ubwe ko batigiye bafashanya. Jenny zirajite yuko umugore abagomba kuza gufasha umugabo abataje gucika umukozi w'umugabo. Nimba kare yara mesuri muzu 10 akamesura 5. Nyene zarehezo. Bende kamera. Yali alaba. Nyene kuri Mike ya Distoni nk'ibisanzwe murakunzwe bimwe biteye ubwoba.